Mwiriwe neza Guca. Kuri jewe ni ihigwa ridasanzwe kubana namwe kuri uno mugoroba kugira ngo ndabatashe nsabe na Kristo imigisha yiwe ndayisabira mwebwe mwese. Ese imigisha Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese hamwe no kuri jewe nanje, kandi atwungura ubwenge kugira ngo dutahure umugambi w'Imana, aduhishurire ivyanditswe, atwuzuze ubumenyi bwiwe, nuko aduhezagire mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'ibintu bigaragara, ndetse kandi adukoreshe no mu gikorwa ciwe kuri uno munsi wa nyuma, adutegurira guhindurwa muri iki gihe c'iherezo. Mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo, amen kandi amen. Turabwirwa na mutagatifu Pawulo mu Baheburayo igice ca 4 umurongo wa 1 ukabandanya ati nuko kuko isezerano ryo gushika mu buruhukiro bwayo rikiriho, twiyubare kugira ngo kumbure ntihagire uwo muri mwebwe yiyumvirwa uko akererewe, kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nkabo, no kuvuga ngo nk'ubwoko bw'Abaheburayo, nk'ubwoko bw'Abaheburayo biciye mu mvugishwa n'Imana Mose mu gihe ca hariya, mu gihe ca Mose. Ariko ijambo bumvise ntiryabagiriye ikimazi, kuko ritavanzwe no kwizera mu mitima y'abaryumvise. Kuko twebwe abizeye dushika muri ubwo buruhukiro, nk'uko yavuze iti nk'uko narahiranye uburake bwanje ntibazoshika mu buruhukiro bwanje, naho yari yarahejeje ibikorwa vyayo uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko hari aho yavuze ku vy'umunsi w'indwi nk'ibi iti Imana yaruhutse ku munsi ugira indwi ibikorwa vyayo vyose, kandi na hano ngo ntibazoshika mu buruhukiro bwanje. Nuko rero kuko bukibikiwe bamwe ngo babushikemwo, ariko babanje kubwirwa ubutumwa bwiza babujijwe kubushikamwo no kutumvira Imana. Yongera gutoranya umunsi, niwo uyu munsi, ivugira mu kanwa ka Dawidi igihe kirekire cane gihise, nk'uko tumaze kuvuga iti uyu munsi aho mwumvira ico ryayo ntimukomanaze imitima yanyu. Kuko iyaba Yosuwa yarabaruhuye ntiba yaravuze ubwa nyuma ivyo wundi munsi. Nuko rero haracariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abana b'Imana, kuko ushitse mu buruhukiro bwayo nawe abaruhutse ibikorwa vyiwe nk'uko Imana yaruhutse ivyayo. Nuko tugira umwete wo gushika muri ubwo buruhukiro, hoya kugira umuntu agwa akurikiye icitegero ca babandi co gutumvira Imana. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifise ubukuba, rifise ubugi buruta bw'inkota zose, rikinjira naho ritanya ubugingo n'impwemu, rigatanya ingingo n'umusokoro, risuzuma ivy'umutima wiyumvira ukagabira. Kandi imbere yayo nta caremwe gihishijwe, ariko vyose vyambaye ubusa, biragaragara imbere y'inyonga zizotubaza ivyo twakoze. Murabe ingene Imana yahamagaye ubwoko bw'Abaheburayo irabarongora bashikana mu gihugu c'isezerano, ariko ntibumvise ijwi ryayo. Bagendagenze mu bugaragwa imyaka 40, ariko ntibavanze no kwizera, ntibizeye ivy'Imana yari kirababwira. Natwe nk'ubwoko bw'Abaheburayo, natwe nyene twaciye mu bugaragwa imyaka 40. Twebwe duca mu bugaragwa bw'ubuzima bwo kw'isi. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Kandi nk'uko urugendo rw'ubwoko bw'Abaheburayo mu kugira ngo barokogwe bakugwe mu buja bwo muri Egiputa, n'urugendo rwabo bagana mu gihugu c'isezerano kwari kugira ngo bumve iki? Ijwi ry'Imana. Nuko bitewe bariko bararonka ijambo ryayo mu bugingo bwabo, mu mitima yabo, nuko babe bariko barumvira ijwi ry'Imana. Murabe ingene Imana ivuga biciye mu mvugishwa n'Imana Zekariya mu gice c'indwi
umurongo wa 11 ukabandanya haravuga ngo ariko banka kumva, bantera ibitugu, biziba amatwi ngo boye kumva, mbere bikumanaje imitima imera nk'isare ngo boye kumva ivyagezwe n'amajambo uhoraho nyene ingabo yarungitse muri mpwemu wiwe ayavugira mu bavugishwa nawe ba kera. Nico catumye uburake buhambaye buva kuhoraho nyene ingabo. Aha dushobora kubona uburyo Imana ivugamwo. Imana biciye muri mpwemu wayo ivuga biciye muri bande mu bavugishwa nayo. Ico gituma umuvugishwa n'Imana Mose yavuze ngo uhoraho Imana yanyu azobahagurukiza uvugishwa nawe ameze nkanje, abe ari we muzokumvira. Kandi yaravuze ngo nzoshira amajambo yanje mu kanwa kiwe, nawe azovuga ivyo ndamugeze vyose, kandi umuntu wese atazokumva ivyo azovuga mu izina ryanje nzobimuhora. Murabe impamvu Imana yategetse ko abantu bokumva umuvugishwa n'Imana irungika kubera iki? Kuko amwe muhanuzi niho Imana ishira ijambo ryayo, nuko Imana biciye muri mpwemu yera ikavuga biciye mwo muhanuzi iryo jambo ry'Imana ku bantu b'Imana bose. Ico gituma dufise Bibiliya, kuko Bibiliya ryamye ari ijwi rya Kristo, ijwi ry'Imana, ijwi rya mpwemu yera biciye mu bavugishwa n'Imana. Rero ubwoko bw'Abaheburayo, Abaheburayo bari kumwe n'igikoresho c'Imana hariya, igikoresho Imana yari kiravugiramwo, kandi hariko harashirwa mu bwoko bw'Abaheburayo yari kirahashira ivyagezwe vyayo. Ubwoko bw'Abaheburayo nabwo mwitegereze ntibashatse kumva ijwi ry'Imana. Rero murabe mu gice ca 23 umurongo wa 20 ukabandanya Imana yabwiye Mose nababwira ubwoko bw'Abaheburayo ati hengira ntume umumarayika imbere yanyu abazigame mu nzira abashikane aho nateguye. Ninde yari kurinda abo bantu mu nzira akabashikana mu gihugu c'isezerano, akabinjiza abo bantu mu gihugu c'isezerano? Ni marayika w'Uhoraho. Muze bamwubahe umwumvire, ntimuze mumugararize, kuko atazobaharira ibicumuro vyanyu, kuko izina ryanje riri muri we. Atwigisha ko twokumva ijwi ryiwe, ntitumugararize. Mugume imbere yiwe, mwumve ijwi ryiwe, ntimumugararize, kuko atazoharira ibigabitanyo vyanyu, kuko izina ryanje riri muri we. Marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano, nimwe yiyereka umuvugishwa n'Imana Mose. Mwitegereze, afise izina rihoraho ry'Imana. Kubera iki? Kuko marayika w'Uhoraho niyo Mana nyene ubwayo mu muri wayo wa Teofaniya, kandi mu muri wa Teofaniya w'Imana aho niho hari izina rihoraho ry'Imana, kuko aho niho Imana iri, kandi aho Imana iri aho niho hari n'izina ryayo. Nico gituma mu ngoro aho niho hari izina ry'Imana. Mu ngoro mw'ihema ryubatswe na Mose hamwe no mu ngoro yubatswe na Salomo. Kubera iki? Kuko aho niho hari marayika w'Uhoraho ku mutemere wo guhongerera ko mu nkingi y'umuriro. Kandi kubera ko kw'ijuru mu kwa kabiri tariki 28 mu 1933 hari umumarayika aratandukanye n'abandi, nuko aho hakagaragarira kw'ijuru izina rihoraho ry'Imana. Kuko uwo mumarayika aratandukanye n'abandi ni wafise ikimatanije c'indwi. Rero murabe igituma n'impamvu hagaragaye kw'ijuru izina rihoraho ry'Imana. Mu kwa kabiri tariki 28 mu 1933 mu kugaragara kw'abo bamarayika kw'ijuru, kuko aho hari ugufise ikimatanije c'indwi. Marayika aratandukanye n'abandi, ndetse mu yandi majambo afise izina rihoraho ry'Imana. Uwo mumarayika aratandukanye n'abandi, kandi kugira ngo hagaragare izina rihoraho ry'Imana kw'isi hategerezwa kuza uwo mumarayika. Marayika afise ikimatanije c'indwi, marayika afise ikimatanije c'indwi, kandi ategerezwa kwigaragaza kw'isi kugira ngo ashitse ikimatanije c'indwi kw'isi, nuko hagaragazwe kw'isi izina rihoraho ry'Imana. Rero murabe uyu mumarayika hano afise izina ry'Imana ninde? Ni marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano. Ni mu mubiri wa Teofaniya w'Imana ari wo witwa marayika w'Uhoraho canke marayika w'isezerano. Uwo mubiri umeze nk'uwo marayika w'Imana, aho niho hari izina ry'Imana. Kubera iki? Kuko aho mwo mumarayika, mwo mubiri umeze nk'uwo marayika hari iki? Hari Imana.
murabe igihe twapfukira ku isi abavyeyi bacu baratwise izina, kandi iryo zina ryitwa n'umubiri twarose. Rero buri muntu wese iyo babonye umubiri wiwe baravuga bati ngurya runaka, murabona. Rero muri marayika uhoraho mu mubiri wa Teofaniya w'Imana, aho niho hari izina ry'Imana. Kandi igihe yigira umubiri, aho niho hari izina ry'Imana ry'ubucunguzi. Mu kuza kwiwe kwa mbere, ukuza kwa Jambo aje ari mu mubiri w'umuntu. Mu kuza kwiwe kwa kabiri naho, aho niho kandi hazoba hari izina rihoraho ry'Imana. Mu gushitswa kw'ikimatanije c'indwi habandanye havuga hati, ariko nimwamwumvira by'ukuri mugakora ibyo nzovuga byose, nanjye nzoba umwasi w'abasi banyu, nzoba umugwanizi w'ababagwanya, kuko umumarayika wanje azoja imbere yanyu gushitsa no mu Bamori no mu Baheti no mu Baferisi no mu Banyakanani no mu Bahiwe no mu Bayebusi, nanjye nzogenda ndabarandura. Rero uyu mumarayika nyene yigeze umubiri aba mu biremwa nk'abantu mu bwoko bw'Abaheburayo, amenyekana ku izina rya Yesu, nuko akora igikorwa ciwe c'ubucunguzi ku musaraba Karuvariyo. Hanyuma aduze mw'ijuru, amaze kuduga mw'ijuru akicara iburyo bw'Imana mw'ijuru, akatuvuganira akatwingingira, yingingira buri muhungu n'umukobwa w'Imana yamye ari mw'ijuru aho n'amaraso yiwe, ariko aratuvuganira, ariko muri mpwemu yera yamye ari mw'ishengero ryiwe, wa mumarayika nyene w'uhoraho. Rero niwe yamye ari mw'ishengero ryiwe, uva mu gihugu uja mu kindi, agaragara biciye mu ntumwa ziwe, uva mu ntambuko uja mu yindi ntambuko, aganiriza ihanga ryiwe, avugisha Isirayeli yo mw'ijuru iyiri kiraca ngaha ku isi, nk'uko ubwoko bw'Abaheburayo nabwo bwaciye mu bugaragwa imyaka 40. Buri mwana w'Imana wese ariko araca mu bugaragwa bw'ubuzima bwo ku isi, kugira ngo umunsi umwe azoshike mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha no mu gihugu c'isezerano c'inganji y'ubwiza y'imyaka 1000. Ariko murabe mu buryo bw'impwemu twinjira mu gihugu c'isezerano c'umubatizo wa mpwemu yera, tumaze kwizera Kristo nk'umucunguzi wacu, tukozwe ibyaha byacu mu maraso yiwe. Kandi ninde adushikana mu gihugu c'isezerano akatwinjiza mu gihugu c'isezerano? Ni marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano, ya Mana nyene, Imana nyene ubwayo mu muri wayo wa Teofaniya. Rero twebwe turi mu bugaragwa nk'ubwoko bw'Abaheburayo nabwo bwari mu bugaragwa imyaka 40 bariko baragendagenda, kandi kwari kugira ngo bagire iki? Bumve ijwi ry'Imana. Murabe mu gusubira mu byagezwe igice c'8 haravuga impamvu Imana yajijije ubwoko bw'Abaheburayo mu bugaragwa. Haravuga igice c'8 mu gusubira mu byagezwe umurongo wa mbere ukabandanya, haravuga ngo ibyagezwe byose mbagera uyu munsi muze muvyitondere mubishitse, kugira ngo mubone kubaho mugwire, kugira ngo mwinjire igihugu Uhoraho yarahiye ba sogokuruza banyu ko azokibaha. Kandi muze mwibuke urugendo rwose rwo mu bugaragwa Uhoraho Imana yanyu yabarongoye mu imyaka uko ari 40, kugira ngo abacishe bugufi, abagerageze, amenye ibiri mu mitima yanyu, yuko muzokwitondera ibyagezwe vyiwe canke ko mutazovyitondera. Nuko yabacishije bugufi, yemera ko musonza, araheza abagaburira amana mutari muzi n'abasogokuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo bamenyeshe yuko umuntu adatungwa n'ivyo kurya gusa, ariko atungwa n'amajambo yose ava mu kanwa k'Uhoraho. Ngaha mwitegereze, Imana yerekana ko impamvu yo kubacisha mu bugaragwa imyaka 40 kwari kugira ngo hagaragare ivyari biri mu mitima yabo, namba bazokorera Imana canke batazoyikorera. Kwari kugira ngo hagaragare ibiri mu mitima yabo, ibintu byari biri mu mitima yabo, kugira ngo bityo bashobore kwihuza n'ijambo ry'Imana, bashobore kugumbira neza ijambo ry'Imana, nuko bakorera Imana n'ubugingo bwabo bwose. Ariko mwitegereze, abenshi suko babikoze, ntibavanza no kwizera ivyo bumva, nuko bahonera mu bugaragwa. Rero
umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa niko ngaha havuga, ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. No kuvuga ngo ibintu byose biva mu kanwa k'Imana, kandi intumwa ya buri gihe niyo kanwa k'Imana. Mose yabaye akanwa k'Imana ku bwoko bw'Abaheburayo, kandi iryo jambo Imana yamuha Imana yatanga biciye mu buvugishwa n'Imana Mose, ubwoko bw'Abaheburayo bwari kubaho mu gihe bwari kwitondera iryo jambo. Ariko mwitegereze, abenshi barahagurutse bagwanya Mose, nuko bacumura ku Mana. Rero wa mumarayika nyene w'Uhoraho, marayika w'isezerano, ari kumwe na Isirayeli yo mu buryo bw'impwema, ariryo shengero ry'Umwami Yesu Kristo. Kandi ishengero nk'umubiri w'ibanga w'abizera ryamye rica mu bugaragwa bw'ubuzima bw'izi ntambuko zitandukanye canke ibihe bitandukanye by'ishengero. Kandi muri iki gihe c'iherezo naho ishengero ryinjira mu gihe gihoraho, igihe casezeranijwe, igihe c'ibihe rikomeza ifuruka. Nk'umubiri w'ibanga ishengero ryinjira muri ico gihe, kandi nk'umuntu ku giti ciwe abagize ishengero rya Yesu Kristo nabo binjira mu gihe c'ibihe rikomeza ifuruka, aho bazoronkera igihugu c'isezerano c'umubiri musha. Mu guhindurwa twebwe abakiri bazima, igihe tuzobona abapfuye bazutse bari mu mibiri ihoraho, kandi abapfuye bizera Kristo nabo bazozuka. Kandi ibyo bihuye n'igihe cacu, igihe c'ibihe rikomeza ifuruka. Rero murabe, tuzokwinjira mu gihugu c'isezerano c'inganji y'ubwiza y'imyaka 1000 nayo, kuko twamye tuba muri buno bwami bwo kw'isi, mu bwami bw'abanyamahanga ubwatangujwe n'umwami Nebukadineza, kandi bwagiye buca mu ntambuko zitandukanye. Muri iki gihe c'iherezo bugeze mu ntambuko y'ibirenge bivanze vyuma n'ibumba. Ariko tuzojanwa mu gihugu c'isezerano c'inganji y'imyaka 1000 y'umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo. Kandi banga kugira ngo binjire mu gihugu c'isezerano kwaro kumva ijwi rya marayika w'isezerano, ijwi rya marayika w'Uhoraho, ari nawe Imana mu mwuzuro wose yariko yigaragarizamwo iganiriza ubwoko bw'Abaheburayo. Kandi biciye mu buvugishwa n'Imana Mose, barabwirwa ubwoko bw'Abaheburayo, barabwirwa ibintu byose marayika w'Uhoraho yavuga. Rero mwitegereze, kumva ijwi rya Kristo nivyo bituma twinjira mu gihugu c'isezerano, igihugu c'isezerano c'igihe gishasha, igihe c'ibihe rikomeza ifuruka. Kandi twinjira mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha, tuzohindurwa. Ariko dutezwa kuba turiko turagira iki? Turiko twumva ijwi rya Kristo, nuko tukavanga no kwizera, tukamwizera n'ubugingo bwacu bwose, tukizera ivyo Kristo marayika w'isezerano atubwira muri iki gihe c'iherezo. We ariko aratuvugisha muri iki gihe c'iherezo, nk'uko yavuze mu ntambuko zitandukanye mu bihe bitandukanye by'ishengero, biciye mu ntumwa ya buri gihe. Ku munsi wa nyuma naho Yesu yaravuze ngo jewe Yesu ni umumarayika wanje gushingire ntaye mwebwe ivyo kubw'amashengero. Ivyeshuwe 22 umurongo wa 16, n'ivyeshuwe 22 umurongo wa 6 haravuga ngo arambarira ataya amajambo nayo kwizigirwa nayo kuri, kandi Umwami niyo Mana igere mwe muzabavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe kwereka abagorano biwe ibigira bibeho vuba. Aha turafise mu byanditswe uwatumwe na Yesu Kristo, ari nawe Yesu Kristo azoba ariko aravugiramwe muri iki gihe c'iherezo, nk'uko yavuze biciye mu bamarayika n'intumwa mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Kandi uyu munsi ni wumva ijwi rya Kristo muri iki gihe c'iherezo, iri jwi rirenga ry'inzamba canke inzamba ya nyuma, biciye muri marayika w'intumwa, ariko aratumenyesha ibintu byose biterezwa kubaho vuba. Ntukomantaze umutima wawe, ni Kristo avugisha ubugingo bwacu neza nuko akaduhishurira ivyanditswe, akatwungura ubwenge, akadukingurira n'imitima, kugira ngo tuvange no kwizera, twizere ivyo atubwira, tuvyizere n'ubugingo bwacu bwose. Nuko dutegurirwe guhindurwa muri iki gihe c'iherezo, kuko kumva ijwi ryiwe nivyo bituma twinjira mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha, hamwe n'igihugu c'isezerano c'inganji y'ubwiza y'imyaka 1000. Kumva ijwi ryiwe nivyo bituma duhindurwa. Abapfuye bizera Kristo nabo bazozuka, hanyuma tuzova hano tuja mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Rero turiko turabaho mu bugaragwa bw'ubuzima bwo kw'isi. Kubera iki? Kugira ngo tube turiko twumva ijwi ryiwe. Kandi twamaze kubona ingene azoba ariko aravuga muri iki gihe c'iherezo, ni kwa kundi ingene yavuze mu bihe vyaheze, hamwe no mu biringo vyaheze biciye mu muntu. Kandi ninde azoba ariko aravuga? Ni marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho.
ari wari Kristo muri mpemu yera, kandi niwe ntumwa ya Isirayeli, ariko ubwa mbere na mbere azoba ari mu ishengero ryiwe, kuko igihe cyo guhindurwa kw'ishengero cageze no kuzamurwa. Hageze igihe c'iherezo, hageze igihe c'iburekomeza ifuruka, aho hamagagwa hakegeranwa abatoranijwe bose, nuko bagategurirwa guhindurwa no kuzamurwa muri iki gihe c'iherezo. Kandi no kugira ngo turonke uguhindurwa kwacu, ibanga riri kuba turiko twumva iki? Ijwi ryiwe, kugira ngo twinjire mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha. Abatumvise ijwi ry'Imana biciye mu mvugishwa n'Imana Mose ntibinjiye mu gihugu c'isezerano. Abumvise ijwi ryayo Yosuwa na Kalebu hamwe no Guca, abari bafise imyaka 20 n'iyiri munsi yayo, bakiva muri Egiputa, hamwe n'abana bavukiye mu bugaragwa, murabe, bumvise ijwi ryayo hanyuma binjira mu gihugu c'isezerano. Rero Guca, mwitegereza Guca gwa hariya, bumvise ijwi ry'Imana, ijwi ry'Imana ikabusezerano biciye mu mvugishwa n'Imana Mose. Kandi Guca go mu gihe cacu rurihe? Abazoba ariko bumva ijwi rya Kristo mareka w'isezerano muri iki gihe c'iherezo, turi hano twese. Kandi kubera iki jeho? Kuko nanje ndi umuyabaga, nubwo maze kubaka urugo nkaba maze imyaka irenga 15, ariko ndi umuyabaga. Mfise umubiri wanje wa teofaniya w'ubuyabaga bw'ibihe bidashira, kandi ico mbura gusa ni ukuronka umubiri ufatika uhoraho w'ubuyabaga bw'ibihe bidashira. Kandi uko niko biri kuri mwebwe mwese Guca, ndetse no ku bana, hamwe no ku bakuze n'abasaza nabo. Ni vyiza Guca, turiko turagendagenda, nivyo. Ducahe duca mu bugaragwa bw'ubuzima bwo kw'isi. Kubera iki? Kugira ngo tube turiko turumva ijwi rya Kristo, ijwi rya marayika w'isezerano muri iki gihe c'iherezo, kugira ngo twinjire mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha, hamwe n'igihugu c'isezerano c'inganji y'imyaka 1000. Kandi nitwinjira mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha, hazoba umunsi mukuru, kuko ubwo n'umunsi mukuru ni wuhari. Kubinjira mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha witwa umunsi mukuru w'amazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mw'ijuru. Hanyuma tuzogaruka kw'isi mu nganji, kugira ngo hatangure inganji y'imyaka 1000. Mwibuke yuko buri gihe imbere yuko atangura kuganza umukuru w'igihugu canke umutware aba yatowe, canke umwami aba yimitswe, igihe avuye mu matora, amatora aheze, haba umunsi mukuru. Rero natwe turi abami n'abaherezi. Kubw'ivyo rero, igihe tuzokwimikwa tukambikwa igitsibo c'ubugingo, tuzohindurwa, nuko rero hazoba umunsi mukuru, umunsi mukuru, kuko tuzoba twarose intsinzi ikomeye ihambaye mu rukundo rw'Imana, kandi tuzoba twamaze kwitegurira inganji y'imyaka 1000. Ariko bwa mbere, ariko imbere yo gutangura inganji y'imyaka 1000, tuzogira umunsi mukuru, umunsi mukuru w'intsinzi idasanzwe ikomeye mu rukundo rw'Imana mu rugo rwa Data wo mw'ijuru. Niho umunsi mukuru uzobera. Kubw'ivyo rero, so umuntu wese azoshobora kuja hariya, ni gusa abarose intsinzi hamwe n'abatumire bo mu isezerano rya kera, nabo nyene barose intsinzi. Kubw'ivyo rero, uwo munsi mukuru wo mw'ijuru, twebwe twavuga tuti jewe sinzowutakaza. Ati uwo munsi mukuru ntuzoncika. Nuko dutegereza kugira umwambaro mushasha, umwambaro mushasha tutegereza kugenda tuwambaye. Nta kibazo na kimwe gihari. Kristo yarasezeranye uwo mwambaro mushasha, yarawudusezeranije. Umubiri musha, umubiri wa teofaniya musha, n'umubiri ufatika nawo nyene musha. Kandi yaramaze kuduha umubiri wa teofaniya mushasha, dusigaje gusa umubiri ufatika uhoraho. Kandi tuzowuronka gute? Mukumva ijwi ryiwe, mukumva ijwi ryiwe, tukaguma twumva ijwi ryiwe. Hanyuma umwanya wari we wose bapfuye bizera Kristo bazozuka, natwe bakiri bazima tuzoca duhindurwa. Kandi ntimugire ikibazo. Abantu bamwe babibaza bati, ariko mu rugo rwa Data wo mw'ijuru, mbega tuzogerayo gute? Ntimugire ikibazo. Ati none ko indege zidashikayo hariya, ntimugire ikibazo. Imikogote y'umuriro yashikayo.
nicyo gituma iri kiragaragara cyane muri Amerika Latine na Karayibe, kandi si mikeya, ni amamiliyoni y'imikogote y'umuriro. Eliya yajanwe na rimwe, Enoke nawe nyene yajanwe n'umukogote w'umuriro umwe. Natwe imikogote y'umuriro uzotujana mu rugo rwa data wo mwijuru. Iyo ni imwe mu mpamvu imikogote y'umuriro canke ibikarayi biguruka biriko biragaragara. Izotujana mu rugo rwa data wo mwijuru, ijane abatonejwe n'Imana bose. Byiza, reka ivyo tubigarukirize hano. Mwibuke ko turiko turaca mu bugaragwa bw'ubuzima bwo kw'isi, kugira ngo twumve iki ijwi rya Kristo. Tube turiko turarongorwa na Kristo mareka w'isezerano, kuko nta muntu n'umwe azi iyo nzira ica mu bugaragwa ikagera mu rugo rwa data wo mwijuru kugira ngo ashike mu gihugu c'isezerano. Ariko mareka w'isezerano we arazi iyo nzira, kandi niwe aturongoye, niwe atuja imbere akaturongora. Si twebwe twirongora, ariko niwe aturongora twebwe nk'uko yarongoye ubwoko bw'Abaheburayo. Kandi banga riri mu kuguma twumva ijwi ryiwe, nuko tukakurikira uburongozi bwiwe iminsi yose y'ubuzima bwacu. Kuri ivyo burya rihigwe gwaruka kubana namwe kuri uno mugoroba. Ndabashingira intahe y'ibi bintu bihwanye n'iki gihe c'iherezo. Ndabashingira intahe y'urugendo ruca mu bugaragwa bw'ubuzima bwo ngaha ku isi, kuko turiko turaca mu bugaragwa bw'ubuzima bwo ngaha ku isi. Kandi hanyuma naho tuzogendagenda turi mu mubiri musha, tuzoca ngaha ku isi, ariko kandi no mu isanzure yose igiva ikagera. Ese imigisha Yesu Kristo mureka w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese no kuri jewe nanje. Kandi se vuba hokuzura igitigiri c'abatorejwe n'Imana, vuba twese duhindurwe tujanwe na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, mu birori vy'ubukwe bw'umwagazi w'intama mwijuru, mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Zari ntasho gusa, ariko izo ntasho zahindutse, zamaze guhinduka ijambo ryagutse. Nuko ntitwoshobora kuvuga tutavuze, tutamenyekanije umugambi w'Imana uhwanye n'igihe cacu. Kandi mu mugambi w'Imana uhwanye n'igihe cacu, twebwe twashizwe mu gice ciza. Ni twebwe abazoba abari kuba bari ku isi kugira ngo twakire Kristo mu kuza kwe kwa kabiri, no kugira ngo turonke guhindurwa kwacu muri iki gihe c'iherezo. Kandi nico gituma ayo masezerano y'Imana tuyavanga no kwizera, turayizera n'ubugingo bwacu bwose. Kandi iki ni igihe ciki, iki ni igihe c'ubwiza kurusha ibindi bihe byose. Iki ni igihe aho tuzoragwa mu mwuzuro. Iki ni igihe aho tuzohindurwa twebwe abakiri bazima, abapfuye bizera Kristo nabo bakazuka bare mu mibiri ihoraho. Imana yarabisezeranye, natwe turabyizera n'ubugingo bwacu bwose.